amahoro maragari amahoyozi hewe ngufite inkuru nziza ego icicaro gikuru mpuzamakungu c'ishengero ry'urutare cabateguriye igikorane kidasanzwe citiriwe tegura inzira y'uhoraho. Ikidasanzwe rero muri ico gikorane, aho mama buntu wewe uramuzi, wo muri Roshe Pastori Marcelo Tunasi wewe uramuzi, wo muri Kongo ndagusavye umbwire ni ryari. umviriza neza. Imisi y'ibikorane ku munsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kw'indwi ni kuva isaha 10. Umunsi wa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kw'indwi ni kuva amasaha ya saa 8. Nayo umunsi wa Mungu itariki 17 ukwezi kw'indwi ni kuva isaha 7. Ikindi maragari, Ego harateganijwe n'uburyo bwo kunguruza abantu bazoba baje mu gikorane. Imodoka zizobatora mu makaritiye mubamwo zongere zibatahana igikorane giheze. Ku munsi wa gatandatu itariki 16 z'ukwezi kw'indwi kuva isaha 3 hari uruganda ku ndongozi zo mu mashengero no mu gihugu muri rusangi. Nayo ku munsi wa mbere itariki 18 z'ukwezi kw'indwi kuva isaha 10 hari uruganda kugwaruka. Akabijya rero ku munsi wa kabiri itariki 19 z'ukwezi kw'indwi kuva isaha 10 hari uruganda kububatse. Ivyo byose bizobera ku cicaro gikuru c'ishengero ry'urutare. none iryo sengero ry'urutare riherereye hehe? Neza na neza uzananye kumugumya ugaca mu kabarabara kivu bataziriye Avenue de Rocher imbere ya Besser ku metero nk'ijana ubushikira ishengero ry'urutare. Urakoze cyane nukuri nzohaba mbere ngiye gutumira n'abandi benshi. Kaze kaze dusangire imigisha y'uhoraho.